niryo gukenguruka. Gatangura gukengurukira cyane nyen'ubwiranda Papa Francisco kuko aho nkwirije imyaka itegekanywa n'amategeko y'Eklezia kamwandikira kugira ngo atore uwundi azobandanya gutumwa muri diocese nkuru ya Bujumbura, ntiyatevye kunyishura none uyu munsi murabona ingene bibereye. Ndakengurutse cyane ngasaba n'intumwa yiwe ni mu Burundi gushikiza gukenguruka kwanje mu kurindira yuko na jewe nzobimwiyandikira. Gakengurukira bugira kabiri abepiskopi twasangiye ubutumwa kundwe heze nababwiye yuko bamfashije byinshi cyane kuko gihe twari dusangiye ubutumwa ngaha mu Burundi byose nenda kubigaruka ko twasangiye n'ubutumwa mu bindi bihugu no muri Afrika yose. Ivyo byaranshishije ubwenge naho byandemereye bigatuma rimwe na rimwe kumbure umwanya wo kuraba ivyo muri diocese bidakwira, ariko byose byerekana ko ari Eklezia Katolika dukorera. Ndabakengurukiye cyane rero nyene twakoranye gushika n'uyu munsi. Ivyo banshinze n'ibitari bike, ese ndiko ndabategeka ingene bo bandanya, ariko bagiye bararabana byinshi ntibikoranire ku muntu umwe, byoheza bigafasha cyane. Ndakengurukiye cyane mwebwe abasacerdote, cyane mwebwe twakoranye ngaha muri diocese nkuru ya Bujumbura, eka n'imbere yaho i Bubanza. Ndabakengurukiye cyane mwebwe mwari hafi yanje, uwo twita icegera c'umwepiskopi